igihugu cyose kiri mu mirimo y'abantu bakeyi burya ntimuze muronderwa hari ikibazo cy'ubwoko cyabaye mu Burundi uri hariya uvuga uti bakaduga bose hacaremerwa turahenuka mpora ntagakariro ku basirikare nk'ubu mwikompanyi warabaririye inyama bije irahari warayideturunye mugo umushefu azi yuko abasoda bariye inyama mugabo urabizi ko bataziriye wagirisha inama ntiboca babikubaza ucire ugirisha inama ahubwo n'ugize aravuga ngo umurere kuba ariko arabivuga ugaca umwagiriza amakosa kugira aje muri complexe rigenduka nk'ubu urabona ubu biriko birahinduka urasanga umuntu we waruzi ko ari musere defre ugasanga siwe ati none kwivya ko rumenga bishigikiye ubutegetsi kuko bari bavuze ko uri mu wundi mugabo kiraza gushigikira programme yo iri mu butegetsi nibuka tuko turavuga kugabanya ama province n'amakomine nuzeye wasa aciye avuga ngo bantwaye politike yacu nagira waturyohe ngo tibya bidivyaje baragiye kubishira mu ngiro urumva bavuga ati nanze akanyiko kazoshikana none aragatwaye muvuga nta societe nimwe shetani yamaho imisi yose les mauvais esprits zirabaho nico gituma les mauvais esprits mwaba muri ko murahangana imisi yose muri ko muragenda haba mu ngo mu miryango habe mu gihugu les mauvais esprits zirabaho kandi les mauvais esprits nizitandukanya abantu n'abandi atsindiye isoko y'imiliyaridi 20 amahera avuye muri leta mw'ikigega ati yataga kwikora ugaca wandika ngo niwe mutaga kore wa mbere kwe qu'est-ce qu'il a fait ucuvuga ngo 80% ngo mu Burundi baharuriye ku bitaro terabwiye okigenda ku mitumba turabisa baremesha kiyago barazi imihana yose bati ku mutumba hari abantu bangana uko abo dusanze bagwaye kwashindi bangahe magarutse kumbwira ngo bagufi ngo dusanze ari bangahe leta burya biri mu bindi bitumye tutashobora kugenda neza mu bijanye n'intwaro bijanye no gufata ibintu neza la bonne gestion de la chose publique kubera iryo jambo leta naryo bafashe ko ari inama shikiranganje uri ndongozi kwera ukagenda ritunga y'igihugu cyose cyose cyo urumva araraba ati none ibintu ko ataho bicunze les biens sans maître agacavuga aha ntawe wo kwiha kubera yibagiye ko ari we abicunze kuko ibihugu byinshi ugiye muri leta zose ugasanga abantu bararamwe barabara ingene bangana ugacavuga ngo ico gihugu nico cyambere gitunze cyo ntavyo nkunda be cyevuga no twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umuryango je kabisa jewe mu mutwe wanje narabiravye neza je nagize ikigwa kubijanye ibyo bavuga ngo bwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe ariko turagendera intara zose makomine kugira ngo tuganire n'abenegihugu tubereke iyo Burundi buriko buraja ingorane ziri mu gihugu zishobora gushika none uno munsi twifuje ko tugira ikiganiro n'amenyeshamakuru tutayaga kubera amenyeshamakuru ni nk'ikiraro kimenyesha ingene igihugu kiba cifashe ni vyiza rero yuko umumenyeshamakuru abazi ingene ibintu vyifashe mu mpande zose z'igihugu mu mice itandukanye nico gituma mwumva vyinshi mu bw'amenyeshamakuru mubona vyinshi ku buryo rero ikiyago nk'iki gituma twese tubona ibintu kumwe tukabitegera kumwe ico gihe bica biborohera iyo abantu bafise amakuru bagomba gushikiriza nawe uzi ibintu bimwe bitandukanye uramenya uti uyu muntu ariko arahuguza nawe ugashobora kumukebura cyane ugasanga nawe uramufashije kugira ngo bamenyeshe igihugu ibiriko biraba n'abandi bene igihugu bagire twari twabivuze yuko ibimenyesha makuru ari twifuza ko ziyoba nk'ishure kandi nagira ndabakengurukire kuko ubu
iyo umuntu ariko arumviriza mu makuru ibivugwa ibiganiro mutunganya birumvikana neza yuko ubu ibinyamakuru byo bitakimeze nka kera. Twomenya niyo tuza tuva kuko murabona tuva mu bihe by'intwaro twavuga zari zibona ko akarangamutima umenga uriko urya ivy'igihugu. Izo ntwaro zari zihari abantu ugasanga bose bumva ko ari kurya igihugu, ukamenga hariho abajejwe kukirya n'abatajejwe kukirya. Nico gituma wamenga hari imico ibiri, hariho abenegihugu hakaba n'abandi bari muri leta, niko wamenga. Ico gihe rero bari muri leta wamenga n'abariko bararya igihugu, abandi nabo akaba abenegihugu ivyabo biribwa babona. Nico gituma acavuga bati reka duhishe ntagire umenye ibiriko biraba, hanyuma mugabo abenegihugu nabo bagashaka kumenya ibiriko biraba n'insiguro zavyo. Ugaca umenga rero n'imivutano hagati y'ibinyamakuru be n'abarongozi, wamenga n'ingwano ihari. Mugabo uko demokarasi yinjira mu gihugu niko ibintu bihinduka, kuko usanga amakosa twese tutegereza kuyabonera hamwe, babindongozi batabindongozi twese araba ibibi biriko birakorwa mu gihugu turakeneye ko bitorerwa umuti twese. Nico gituma rudatinya bivuzwe. Ndibuka mu miseze igihe bavuze ngo ibintu vy'igitoro ngo ntimuze mu bivuge, je navuze ntabwo niyo bivuge kugira ngo abarundi bose bamenye ikibazo kiba kihari, ahubwo turiko tugitorera umuti gute twese, kuko umenga hariho abantu bisangiza ibibazo vy'igihugu. Rero imvo n'imvano aho vyavuye ntiturondera ahandi, nuko novuga nti kuva igikoroni kiza burya harabaye ikintu twavuga gucurika ibintu, kuko umaze gufata ivy'igihugu ukamenga n'ivy'umuntu n'ivy'abantu, ibintu byari bihindutse. Abaho cadre de leta n'abandi ko ndabigisha kugira bategera ibihe turimwo, nuko je nafashe mu gihugu giba kimeze neza, murazi inzego zigenda zikurikirana kuva hasi kuduga hejuru. Hasi murabona principe avuga bati le peuple est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. C'est le peuple qui est le fondement. Nuva niyo muri demokarasi, c'est le peuple itwara ubutegetsi n'ubwayo, kuko nibo batora amategeko, nibo bakora byose. Wewe uri ndongozi uje kuja imbere mu bisata by'ubuhinga n'ibisata by'intwaro kugira ngo hagume novuga nti urutonde, hagumeho urutonde. Ico gihe rero murabona umukoroni aje, icambere yavuze ati igihugu ndagifata. Urumva maze gufata igihugu nugira kirongora, ugira ngo yavuze ngo nje kurima mu itongo rya nako, afata ico bita la chose publique akayigira guyiwe. Ni bamwe rero uzabumva bavuga bati le pays c'est moi. Amaze kugifata igihugu akavuga ati ni guyiwe, no kuvuga arahejeje gukura agaciro umwene gihugu. Mpora ndabicapura nkavuga nti ni triangle yacagira triangle bazaho, kandi mu isanzwe igihugu gitonze neza ni triangle bazamba, c'est le peuple qui est le fondement. Hama wowe carahindukiza aragifata la chose publique ciba iyabatwara ikiba triangle bazaho. Noneho usanga hajya vuga ngo le pays c'est moi, niwe abarongozi uburongozi wacimenga c'est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. Ucapuye triangle kagira bazaho na triangle bazamba, niho tubibona neza ingene igihugu caciye kiba fragile, kuko umwene igihugu nta jambo aragifise, nta butegetsi yaragifise. Le pays urumva igihugu caciye kija mu minwe y'umugwi w'abantu. Ico gituma mpora ndabisigura neza, uravye triangle bazamba na triangle bazaho, ni ukuvuga agasongoye kaciye kaba munsi. Turaba rero topi, urabe imarahuni uyiteretse irahagarara. Nuko ico gihugu kimaze kuba triangle bazaho,
n'igihugu ntigisubira guhagarara kuko cyari gihagaze kubera igihugu none wabitwaye ubu gihagaze kuri wewe uri hariya hejuru hariya hasi na gasonga none kugira ngo imana aho ntihagarare bagire iki abakobwa nibo batabikiye nayo abahungu twarabikiye urakubita nese ucukubitisha akantu kugira ngo iguma izunguruka uretse gukubita ikihenuka ngira ngo camwumva ikimoko iyo cavuye nuba kwari gukubita ntagire n'umwe avuga kuko kanuma kareka gukubita baca bagumuka kuko urikura ubicayeko urikura bacinyiza kurikura bacinyiza rero udakubise baca birevolta niho rero stability hera mu gihugu kuko urumva umwene gihugu nta gaciro abagifise abazungu mu kugenda romize reprise bayitangiye hariya nyene hejuru navuga n'abarundi hajya bavuga ngo nta cyahindutse n'abarundi bagiye gusubirira abazungu hariya ntibavuze ngo duce tugaruka hamwe twari turi ubwa mbere baciye nabo bajayo hariya basanga hararyoshe none igihugu cyose kiri mu mirimo y'abantu bakeyi burya ntimuze murondere ngo hari ikibazo cy'ubwoko cyabaye mu Burundi uri hariya uvuga uti bakaduga bose hacaremerwa turahenuka wewe cukora uguma barereka bamwe bo hasi ntibavuge wewe uyigumira hariya hejuru baduze bose hacaremera mugakoroka utegereza gucinyiza ntibaduge ntagire udaduga novuga umuntu wese ari susceptible yuko ashobora kwagiseda akaduga nicyo gituma uzokubavuga ngo injyane ziri hagati yabize kuko wize yabazi ko azoca ajayo yagiseda hariya hanyuma rero umwangi kumubwira ntajeyo wamucinyiriza hasi saturamwica cyangwa ukamutoteza ukavuga ngo niho uzowumva bavuga bati ni intwara ya jogora duhure kirazira ko ni revolta aguma kurereka dictature rero nihikiva niho wacu usanga les instruments du pouvoir l'armée la justice ucuyikoresha umva naho ikimoko cya ega n'ubwoko bw'ikindi kimoko ucusanga l'armée la justice z'aba instruments z'abantu bamwe bari ku butegetsi rero umuzo wa demokrasi kwari ukugira ibintu bisubire mu buryo abantu barakunda gukonfonda demokrasi n'imigambwe ntawe wese abisanga demokrasi c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple nta mugambwe urimo abenegihugu ni ukuronka droit yuko wewe wagiye imbere umenye ko bagutegeka ukoze ibitari ibyo baragukura kandi baragunegura barafise uburenganzira bwo kuvuga muri demokrasi rero none bazoronka inzira yo kuvuga gute ko utwara adashaka ko bamurabira mu masahani bica muri expressions zica mu maradiyo mu manama mbe muze murabe erega hari indongozi zitinya no kugirisha inama hariho hamwe abatinya kugirisha inama cumenya ko bafise ico bintu murantara akarero ku basirikare nk'ubu mwikompanyi warabaririye inyama bije irahari warayideturunye mugo umushefu azi yuko abasoda bari inyama mugabo urabizi ko bataziriye wagirisha inama ntiboca babikubaza ucire ugirisha inama ahubwo n'ugize aravuga ngo umurere kuba ariko arabivuga ugaca umwagiriza amakosa kugira aje muri complexe rigenda ubwo rero demokrasi rero yaje nk'uko ije kwambura abari biteze gusomera ntivyoroshe rero mu gihe twamaze imyaka nimukontorere kuva umukoroni yinjiye ntivyoroshe kugira urekure ngo ubu byose ni sawa hari uca kugira ngo banzureke ngiye nka kurya abandi bariye hanyuma muheze muzana ivyo mu nyuma n'ubundi ndabazovuga uko n'ubundi azovuga ikiba cercle vicieux ntibihera numva rero impera n'imperuka usanga umbera nk'usunika kandi abidoga baca bidoga muzobona ibintu bimwe bimwe nk'ubu tuvuze ngo digitalization agashobora kwaza gukubera ikintu n'itabo hajya digitalization n'itara riri hejuru yawe ntukorako novuga rero acavuga ati none bamurike nanje nari nzi yuko ati urazora abaobera uvuze digitalization umengo yabazibuye imbugita ministère ya fonction publique uvuze digitalisation kubera twa do fictif yubazibuye imbugita ukuvuga yuko rero
kugira ushikire demokarasi y'ukuri ni urugendo runini. Rero ibimenyesha makuru navyo nibo expression réelle de la démocratie, kuko le peuple s'exprime. Niyo utabagirishije inama baraja haje. Muze murabe hariho n'abandi bavuga bati none jeho nzorirahe, jeho ko abandi mbona hariya ati reka ndondere ngira ga société civile, akavuga ati kugira uronke amahera turaza ugize nyana nko misi yahera bavuga ishira hamwe rya sida, atugize ibintu bya sida ucuronka finance haje bakapiya bibaza ko batariye urumva waravuga ngo cadonka finance sida gushika itagira agaciro, ugaca bati wogira ikintu gifise sujet y'abakenyezi ucuronka finance, ukagira urumva nawe ariko arondera hakubura ubundi nawe ati atoya ugize sujet ishengero ni sawa, umwe wese aguma arondera ahantu yorira abende gihugu mu bwenge. Ubundi genda bwije ukuri shaka mugende mugira amatohoza, mwarabonye emergence mu microfinance, twe twavuze tuti chaque poche doit avoir de l'argent, duca twigisha kuziganya, abantu bararimye barimbura barashobora bararosa amahera, natwe duce tubigisha kuziganya. Atu woja hariya yorya y'amahera, aba escrow baca baratonda mu microfinance kurya abantu gushika. Hari n'ikintu cyantangaje, hariho abandi ibyo bije baciye nk'ubakagenda gutora amahera muri banki, agacajana muri microfinance ngo bamwungukire, hanyuma bazabona barariwe. Hariho abafonctionnaire burya bariwe mu microfinance cyane, urumva bamwe bose baraba ahantu bazoronkera amahera. Kubera iki? Kubera iyo ndero twakuranye, ntimurondere ngo nibindi ngo ni ndero mbi. Kuva iyo myaka araba amageneration amaze kurengana kugira uzubone neza ingere igihugu y'ugenda ni kigo kinini cyane, kuko harimo transformation psychologique. Murabe nk'abantu bize uko umuntu umenga yiga amashuri menshi umenga niko conscience igende igabanuka. Kubera iki? Avuga ati noba docteur jewe nzoca nacceda facilement. Nta baganga murabona aba docteur no munsi ukazonagiye kurondera master muri economy, mbwira wewe uri docteur ugiye kurondera iki? ngo ngiye kurondera master ngo muri management. No kuvuga ko yari yagiye kurondera ijya titre ya docteur, si umutwe yari yagiye kurondera. Bene ibintu aba intellectuel biga bazi ko ari kuronka ibiti, umubwire uti wiga kugira ukore. Ubu demokarasi yaje wiga kugira ukore biragoye mu mutwe. Mu bimenyesha makuru hajya namwe mwari bw'imice myinshi, hari umuntu avuga ngo bagize ikinyamakuru uzocuronka financement. Ico gihe niyo ugiye kuraba amakuru aho hari amanama, mwese mumenyesha makuru niwe yari informe kuko aja mu nama zose, mugo gasanga mu mutwe ntiyagiye mu nama, mu mutwe yagiye gufata amajwi gusa no kumviriza ntiyumviriza, gufata amajwi aheze gufata amajwi agaca yigiye. Nico gituma mutabona mukunda kubona ababesha makuru kesha azayambariye nabi, ntaza nk'umuntu agiye mu nama murazora aragenda yambaye ibihuzu nyana atari ibyo kuja mu nama, kuko mu mutwe we ntaje mu nama ngo yumvirize, we waje gufata amajwi ntibimurabizo by'abantu. Abandi bazambaye imvutano baba costume mugo wese abagazobona we none nibaza bijya kwata psychologique irege bijya psychologique parce que wewe abona umenga ntibimuraba no kwifatira amajwi gusa. Hariho umujournaliste wundi avuga ati nshaka kubitegera bijya bintu, uwo rero araza akumviriza kuko burya muranda baraberege yo ndiko ndavuga. Hariho umujournaliste ubona ko ariko arumviriza akongera agafata amajwi, n'ubundi umenga ntiyaje kumviriza. Oro nimwe muri sase ko muzi byinshi kuko mu participa heshi mugabo uyitabisiyo esprit bica bigenda nabi. Ubu rero ni gihe vuga nti twiyarmonize. Ubu dutegerezwa gushinga intwaro y'igihugu. Intwaro y'igihugu ishingiye ku bene gihugu. Mugamo wumva abo baza genda vyita so derive kuva handiro peyisemwa
ukaja kuba umupeple umwene gihugu ukavuga ngo ndi uwa mbere bashize imbere mugandi umwene gihugu turangana je bashize imbere burya ntasubira kugira igiturire ntasubira kubiba ntasubira kugira iki kubera iki wamaze kumenya icuri wewe uri imbere ni watereza kuba karorero mugabo urabona nk'umuntu yisesera ntabwo ashoboye ati burya ntirondereye ntibazompa niho utangura gutyoza ubundi gutyo ubu rero navuga nti turageze ku ntambwe nziza ariko ko ndabona harmoni muri societe hariho intambwe tugeze ko iboneka ko turiko turavasa kuko mu minsi heze nk'akarorero abanyamigambwe abanywanyi b'imigambwe ntibicarana kubera iki wewe ugiye kwicarana ukaba uri umufrode ukicarana n'umusenedefdd abasenedefdd bacabona bati yo abafrode baramuguze cyangwa abafrode bo ngo abasenedefdd bamuguze ujya ntitukiri kumwe kubera ari imivutano kugwana mugu no munsi turabona ko abanyamigambwe barajana mu kabare baraganira bigakunda baraja mu makoperative amwe bava mu migambwe idasa nkiri nihinduka rinini cyane kuvuga ko ingwano yayindi yo kugwanira ubutegetsi ni hari kuko hari umuntu yagira umugambwe nawe nzoca ndonka igiti ndarose wamenga no gukonstitute in force izo mushigikira kugira ashike ku giti nico gituma abanyamigambwe wamenga abanywanyi babo ni bitungwa bafise wamenga ni propriété privée babitungwa bafise umufuko kuko uza wumva nk'ubu avuye muri iprona akaja muri CNDD-FDD ngo wantwaye umuntu nkuko umegari gwiwe imagine uri umunyepolitike kumva ko umenga umunywanyi c'est ta propriété wanyivye mugabo nk'ubu urabona ubu biriko birahinduka urasanga umuntu we waruzi ko ari mu CNDD-FDD ugasanga siwe ati none kwivya ko rumenga bishigikiye ubutegetsi kuko bari bavuze ko uri mu wundi mugabo kiraza gushigikira programme yo iri mu butegetsi ndibuka tuko turavuga kugabanya ama province n'amakomine nuzeye wasa aciye avuga ngo bantwaye politike yacu nagira wacuryohe guti bya bintu byanje baragiye kubishira mu ngiro urumva bavuga ati nanje akanyako kazoshikana none aragatwaye mugubo rero nibaza uko niko ndaraba ibintu biriko birahinduka ivyo ubwoko ntibikira umuhayo ndabi kuko burya gupima ivyo ubwoko pimira basoda n'abapolisi cyane abo mu butungane umu officier bavuze ngo aja gutwara komiseri ngo bamushize mu komini ntibabaza ngo mwomenya ari umuhutu cyane mututsi babaza gusa mwomenya ameze gute bati yavuye ati bavuga ko yari mwiza kweri bati turatomboye cyane yavuye mukomenga abantu bararira hari ati yo turagowe dore tuzogira gute mugandi bakivuga ngo n'umuhutu cyane n'umututsi ico caregamye ubu ikibazo rero dufise twese ni ikibazo cy'iterambere twese hajya jewe iyo mbonye ikintu ndaciga jewe nk'ubu ndazi ingene amatora yagenze ubwa mbere abantu barazindutse avuye gutora agace yigiye mugabo kare umuntu avuye gutora yaca kuma ku karadiyo yumviriza byagenze gute ubu wamenga aravuye gukora sondevoir aritaye ku gikorwa ciwe hanyuma umugambwe umwe uronka amajwi menshi daraba kubera iki nsanga imigambwe yose ifise programme imwe yose no kuva mu bukene tuja mu iterambere nta uvuga ibindi abarundi rero kubera bamaze kuja ku murindi wo kubona iterambere ryabo nuvuga yuko gutora usanga bose iyo esprit imaze kuza yo kwidevelopa uwo mutima ucutuma usanga bose batoye hamwe kandi babasha kugenda tware wewe je gikuru nironkera amahoro naye ko atari ko arantoteza je nikorera ibikorwa byanje kubera bamaze kugira umurindi twese rero no munsi yabo mesha makuru yabo pasitori y'abapatiri y'abande ubu bose tubona ingene tuva mu kinogo kuko twatanguye gusiguriranira tukavuga tuti tubeho mu mpore mu bene gihugu tudoge ibibazo rero vya politiki sigaye mbona ubu ni bike mugabo ntimwaba bavuga nta societe nimwe
shetani yamaho imisi yose les mauvais esprits zirabaho nico gituma les mauvais esprits mwaba muri ko murahangana imisi yose muri ko muragenda haba mu ngo mu miryango habe mu gihugu les mauvais esprits zirabaho kandi les mauvais esprits nizitandukanya abantu n'abandi ubijanye n'imibano usanga ibibazo birahaba naho nyene ntibibuza ko ibibazo bihaba muranumviriza nk'ubu ibibazo by'abakenyezi ibibazo by'abahabara guharika ivyo byose bijya n'ibibazo by'imibano uvuga uti mbega byogenda gute nk'ubu abantu ntibafata umwanya wo kwiga société patrilinéaire na société matrilinéaire birasa ugaca usanga uwari muri matrilinéaire ashaka yuko uri muri patrilinéaire yokurikira imigenzo yabo jewe mu byo nize muri sociologie baratubwiye nk'akarorero gituma nk'abongereza bagize société matrilinéaire n'ubwami bakubwira bati umwami bateza kumenya neza umuryango yavutsemo ahantu rero tihenda n'uvutse muri nyina mwamumubona mwese none mu Burundi twebwe tuvuga présumé aba papa bose n'est pas les présomptions les présomptions est présumé père de l'enfant le mari de sa mère mais c'est comme est présumé le père de l'enfant le mari de sa mère qu'est-ce qui vous indique que we urise abo muri société matrilinéaire rero bavuze bati kugira tumenye ubwoko bw'umwana nuko tuzoba twibonera physique bayavutse muri inde nituvuga ngo gose umwana ngo ninde burya société matrilinéaire barabimenye bati tugira uko nk'ibyo n'ibibazo by'imibano ega burya nabahamagaye kugira tugire compréhension commune y'ibibazo byose muhura navyo abantu bakunda kubaza agira gute ukagenda ibibazo by'ubutunzi nk'ubutunzi abantu benshi nasanze shaka muhamagara aba economiste bose bo muri za obere abo bari muri NSB ingorane bafise ntibarigamenya ubutunzi bw'igihugu cyaricyo ntushobora kugira kutunganya ubutunzi bw'igihugu utazi ivyo ari ivyo je nko mvuga nti umugwiza atunga wo hanze investisseur avuze ati je ngira afate 200 millions de dollars ndazijana i Burundi ubwo ndazijanye ntizigiye mu mahonero icambera acarara ubwo mu Burundi haramera ni najayo nzokunguka kugira amenye ko hamera acaja mu bitabo by'u Burundi empo ingana gute abonye empo nge kuko empo ni sur revenu de inyungu wungutse utanga empo ku nyungu nukuvuga abonye empo ari nini cyane mu gihugu acamenya ati haje hantu haramera kuko iriya de producteur produije urunguka taxe nayo ananye nacayira ati taxe muisaze taxe ni y'umuguzi hajya abadandaza nta nibyo batahura na gatoya taxe umuguzi ni wayitanga ayarungikanye mudandaza kugira umudandaza ajare bukeya cyane rero ubu investisseur atakuraba mbega ninungukaho basi nina producer ndafise hari isoko le pouvoir d'achat iriyo muri ico gihugu kugira amenye pouvoir d'achat acaraba taxe abonye pourcentage kuko taxe ijya pourcentage abazi bati ni pourcentage nganuko ko rero taxe nganuko no kuvuga abakiriya bafise amahera nganuko baco yaharura bigakunda abonye empo acabona ati les bénéfices réalisés zinganuko kuko pourcentage empo inganuko mugozi urabe obeye bapoperanya empo et taxe byose gorosete kuko ntibazi l'intérêt y'ivyo nararavye neza nsanga twebwe mu Burundi natwe nitworganiza ubutunzi bwacu jewe akararo ntanga ndamurimye jewe umwaka umwe nashoye ibiraya mu Rumonge bambwira ko ariho bizimbu biri ku Cabaye urumva wowe urondera hari benefits magana sanze nageze economy bet gukura ibiraya Igitega ubijana mu Rumonge
le coût de transport urumva bo wishinga urumva ko hariya gukiro nayo mugabo wibagiye le transport cyazagara cyo nuka mugabo leso nakuyeho nuko imodoka aho yaca hari kimwe bita ngo taxe communale jesi ngari gutanga taxe je nari gutanga impo kuko jewe sindi umukiriya ni waje kugura gatanga taxe akayirungikana umudandaza agacayijana muri trésor mugabo umudandaza nawe ku nyungu yawe acatanga impo kuri les bénéfices mu Burundi kugira ntatange impo acavuga yuko yahombye baratubwira utuntu ku buryo uzosanga adatanga burya abadandaza bose ntibatanga impo taxe nayo si iwawe ni y'umukiriya yaguze nk'ubutunzi rero kugira ubutunganye neza uhera ngaho ukamenya igihugu kugira gitera imbere gitegereza kugira production none nk'umuntu afata umufonctionnaire uhembwe ugaca utanga ikori ngo impôt c'est revenu hyper impôt professionnel wewe mbwira umushahara baguhaye n'inyungu wewe umukozi wa leta amahera avuye mu gihe ca leta baciye baprelevako bagacacara mu gihe ca leta muri yo mbere bagaca bandika ngo rero sete de somo bagaca bayaharu kandi yaravuye mu gihe ca leta umudandaza je nagiye kuraba abo twahaye amapri jewe narabivuye bijya byuvuga ngo umutanga kori ngo wambe ubu ndabwira nono ndabira impôt ntimusubire kundabira ngo urumva ngo atsindiye isoko y'imiliyaridi 20 amahera avuye muri leta mw'iki gihe aciye atanga kw'ikori ugaca wandika ngo niwe mutanga kori wa mbere kwe qu'est-ce qu'il a fait yagize iki atari uko leta mutuze kugenda ugurire ikintu hariya wewe niwe ntumwe kuja kungurira impuzu z'igisoda hariya uri umukozi wa leta nawe kuko watu wewe wari gutanga ikori kuri les bénéfices réalisés rero ibyo bintu ni twamatiko turaharira n'abantu mu tuntu tumwe baravuze nk'akindi by'imibano mu Burundi ngo 57% agwaye kwashi ngo mari no hanyuma ndagenda ndazunguruka igihugu cyose wapi jewe ndavuga ibintu sivyo urazi kintu bambwiye ngo no uravye ngo rataye ngo y'abantu ngo byerekana ko barya nabi hari igihugu nasanze rero ari malnutrition ingana nka 99% Japo muri Japo naragiyeyo kabisa ndarondera kugira nze ndonke umuntu avyibushe no mudamu umwe aho twagiye kuraba ubworozi bw'inka jewe hanyuma ndafata biro yiwanje ngigenda mugire ankete mwebwe nyine ntazo ndabajije critère ngo bagiye ku bitaro none haje abagwaye urashaka kuvuga ni abaje kwivuza abantu 100 ugaca usanga abamara nuri ni 80 ucuvuga ngo 80% ngo mu Burundi bagwaye baharuriye ku bitaro terabwiye okigenda ku mitumba turabisa baremesha kiyago barazi imihana yose bati ku mutumba hari abantu bangana uko abo dusanze bagwaye kwashindi bangahe magarutse kumbwira ngo bagufi ngo dusanze ari bangahe aya kabisa cyo sinavyeme hanyuma iyo statistique niyo tuzomenya tuti pourcentage ingana kubera iki nk'ibyo biba hariho yeneje burya kari mu mpene kari mu ntanga hariho yeneje yo mu gihugu kinaka nka Europe aravuga ati je ndakeneye yuko Union Européenne izana amahera nje kuyarira mu gihugu cy'u Burundi ati none kugira ngo bemere kurekura amahera ayo barekura fasilema nayagwanya malnutrition okay agacaza ati ngira nje kugwanya malnutrition mu Burundi rero ayo mahera nabonye ku Burundi buri eligible agaca genda akavyandika neza agacashira igiturire umuntu ati sinyira yuko mu Burundi 57% bagwaye kwashi kugira nce ngende iwacu nce saba financement zizi Burundi hanyuma muri iyi financement nzoguha ariko bigenda muganga leta igihugu kiracafuye ko ari igihugu au bord du gouffre hari ubundi muravuga ati kugira tunge financement ariko ko tuvuga ko corruption yiraye muri kiya gihugu
akaza kavuga ati wewe tugire statistique tuvuge ko kora ibusyo ni 100%. Yego mugaca muronka amahera ngo yabone governance bakaguruka yazana ugaca wirira ukinezererwa kuko ntacuje kugwanya. Hanyuma mu gihugu wahejeje kugishira umuntu uze muri rouge kwisi nta muntu numwe azozana financement zo mu Burundi parce que muri corrompi kubera iki uwo muntu yarosaba amahera. Iyo rero tuba twara patriote we mubaguhaye amahera ya bonne gouvernance ubu tuzuti ya inspection générale de l'État nifise capacité zo kuja gukontorora ingerereze institutions ziko zirakora mu ntara reka muri aya mahera nkoremo amakamyoneta 2 ndayahe inspection générale de l'État ironye ubushobozi bwo kuja kugira inspection. Ukavuga uti muri justice baravuze mu bituma ubutungane butagenda neza ntibagira ama ordinateur ukacufata uti ngira ngure muri aya mahera ordinateur 10 ndaza muri justice mugabo ntiwegera ubibona mwene izo mugabo byose bicahe muri communication byose vuga bica muri communication. None rero umva rero bamenyesha amakuru mutegereza kumenya byinshi ahavuze nko mu ncamake nabahamagaye kugira ngo umuntu yumva bya mu bibazo by'ubutunzi bya mu bya politike bya mu by'imibano avuga ati on a besoin d'éclairer l'opinion twe turakeneye abene gihugu ni giki botahura muri ibi byacu byari iby'ubutare mbega kuko je nakubwira ubutunzi utegeza gushora hanze koshora hanze gute dutegeza kugira siri production umuntu ntasume hanyuma ibicitse ko tubishore hanze duca tware ressources naturelles mbega nitwazishora hanze gute. Ikindi kintu abantu nabonye bataramenya kumenya icari cyo leta burya biri mu bindi bitumye tutashobora kugenda neza mu bijanye n'intwaro bijanye no gufata ibintu neza la bonne gestion de la chose publique kubera iryo jambo leta naryo bafashe ko ari inama shikiranganje ngo bagize leta bakoranye abantu bacagira inzigo n'umukozi wa leta cayibagira atari umushikiranganje cavuga ngo ndiko nkorera baje bashikiranganje ntariko akorera igihugu gaca yihenda gaca usanga rero ni babandi uzawumva ngo leta ngo ntakiri kwiragira icyo mwaragicumbise ndiko ndavuga nti umuvyeyi arabwira umwana wiwe ngo ubone yo leta ikumara igiki ngo ibintu ngo itaguhaye akazi kandi warahejeje amashuri muga ntigira avuga ati iyo leta yaratumye wiga ibitabo byaraguzwe umwarimu yarahembwa kuhejeje amashuri wateza gucuja muri leta gukora nkuko umenga c'est une société privée wewe yicaye hajya atakindi jeje atari gukreya l'emploi. Or leta se nomene icyo turakibagira ko leta igizwe n'abantu c'est les citoyens le territoire twese ruteranije n'ubutegetsi bwose on constitue leta. Icyo tubavuga ngo les trois pouvoirs de l'État. Kare amamedia bari bavuze ngo les quatrième pouvoir urashaka kugira pouvoir et sa responsabilité abere igihugu bakwishuza iki baca babo contrepoids kubera iki haje no kuvuga habaye societe zibiri hari habene igihugu na leta hacaza contrepoids rero yigira umuhuza nayo leta ni twese uburongozi nabwo nyene nibumve ko abene igihugu niho wasanga ibintu byo none kare wasanga n'abajournaliste rero acabumva ngo quatrième pouvoir kubera iki leta ntitwigeze tuyimenya ko twese tuyirimwo. Hanyuma rero n'indongozi washaka je nabonye nk'abantu uri ndongozi kwera ukagenda rituga y'igihugu cyose cyaka byo urumva araraba ati none ibintu ko atawubicunze de bien sans maître agacavuga aha ntawo bo kwigira kubera yibagiye ko ari we abicunze kubera wa muzirikanye yabyibagiye acaranyonora ntiyibuka ko ari we baragije iryo tunga ngo aricungere ati ntawunkora ko ntawunyene byahari ni ibintu mwene ibyo bikunda gushika. No munsi rero no munsi navuga nti mwiza kwabesha makuru sinaje ngo menye ngo etaderiye binyemesha makuru n'inki ibyo ni bya ministre jewe shaka ko tugira gutegera kumwe iyi nzira turimo ituroresha ku gihugu giteye imbere
byogenda gute, ingorane zihari n'izihe, zotorerwa umuti gute. Nico rero nshaka ko tugira ko deba ntagire ubutaha anigamwe ijambo. Mbere mwashaka navuze ni conference de presse, ni inama, ni ukuvuga mwese arazana akayesirima kiwe kare wacuvuga urumva ngo sishaka gusoma amakuru kwa naka, mwese murabifata ari gwanyu kuko na mu murimwe no mu nyishu murimwe rega na proposition y'ishu irimwe kugira ngo twese twumve ibintu kumwe. Kandi nizere yuko nyarababwiye ko umwaka niwo wa mbere, ahandi yari nka kwishusha gupima ko bishoboka. Uwo mwaka rero cyarufata tutangure turabe, nicyo gituma ubu turodera ibintu byose byokorwa kugira tuvuge tuti twafashe urugendo. Namwe bwe rero iki kiganiro cy'uno munsi kizoca kiba historique kuko tuzovuga tuti 2025 niho twademaye. Abamenyesha makuru baciye babona nabo nyene buguruke mu maso babone yo turaja kuko nta murundi numwe dushaka azosigara inyuma. Kandi wenda bivuze mwanombereza amakomantere ngo igihugu ngo abantu bose ntibashobora gutunga, ngo urumva rero ngo haba miliyardere bakeyi ngo nibo baca bateza imbere igihugu. Rero ndakubwirana imbere yuko haba amabarabara yo hejuru, imbere yuko haba ama etage y'ijana n'ijana, abenegihugu barose lo minimum moyenne. Haba bamaze kuronka moyenne, hari mu miliyardere ubundi afise umuriyoni, mugabo hariho ico bita ubuzima busanzwe kuko ibihugu byinshi ugiye muri etaje ugasanga abantu bararamwe barabara ingene bangana, ugacuba mu cyo gihugu ico cyambere gitunze cyo ntavyo nkunda be cyemuga no. Twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umuryango. Je kabisa jewe mu mutwe wanje narabiravye neza, je nagize icigwa kubijanye byo bavuga ngo bwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe. Mu muryango rero hariho umwana yaraye ubusa, ifo kundagira santima. Shaka rero yuko mu Burundi twoduga, yego abatunzi bazobaho n'ubu bariho, mugabo abandi baronkera minimum niho byogenda neza. Gara nke minimum bereka inzira kuronka minimum. Ubu ndaryoherwa n'umuntu atagira itongo araronka akazi agacaca gukorera ofisi itongo akamuhemba akaronka nawe amahera ashobora kumubeshaho. Twese rero ntidukeneye umuntu n'umwe asigara inyuma. Twese namwe bwe murimo tugire urunani, tugire hamwe gushika tubone Burundi guteye imbere.